Kaze bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Axia Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Kaze muri kino kiganiro aho tubandanya twinovora ijambo ry'Imana, ego tukaba dusuye kubaramutsa tubasaba n'imbabazi ko hari haciye iminsi tutabakoma ishwashwa. Niteka yuko mwebwe abanywanyi muguma mutwakura, muguma mutwibutsa ati ntimutwibagire. Bitwereka yuko dutambukana, bitwereka yuko tudatamba twirorera. Jewe ni Patiri Inyase Nkurunziza, tukaba turi kumwe n'umukutsa kivi ariko aramfasha kugira ngo ano masanamu na rino jwi bishobore kubashikira. Ego rero nivyo twari tumaze iminsi ishika ku ndwi tutabakomye ishwashwa, ariko turakenguruka hano kuri Axia Vibes TV kuko mu bakutsa kivi hariho abungutse ubuzima. Mbere turabakeje hariya i Bujumbura bazobibwirira, baronse umugisha bakaronka ubuzima. Ariko mube muradukeza kuri Axia Vibes TV ko jewe nararonse umwuzukuru, abakutsa kivi nabo baronka ikibondo, impano nziza. Ego turabakeje cyane kugira rero muzomenya ko kanyamuneza uyo mugisha aho wazananye, muzobandanye mukurikirana Axia Vibes TV. Ntiyazobura umunsi uyo mukutsa kivi abicishamwo akabasangiza ako kanyamuneza. Ariko mube muradukeza aho muherereye hose, murumva ko twagabanye cyane. Ego twaragabanye no gutera imbere mu buzima bwa misi yose. Hari umwe mu bakutsa kivi nkaba mukurikirana kuri page Facebook, yagiye gutangura ibikorwa ahantu hashasha muri banke yitwa Bankobu, nawe tukaba tumukeje cyane. Murumva yuko Axia Vibes TV tubandanya tugirirwa neza. Ico mwodusabira nuko ivyo vyiza vyotuma tubandanya tuba muri uyu murongo wa Axia Vibes TV, ukubandanya dutera iteka. Abandi abazogenda bagana banke ya Bankobu bazokumve yuko bakiriwe mwiteka, bazogenda bagana ugo rugo rwungutse umugisha bazokumve yuko bakiriwe mu rukundo. Eka hari n'ibindi vyiza turindiriye. Urugo mu mwanya n'umwanya rushobora kugabana umugisha nk'uyo w'ubuzima, nago nyene turarukeza mu kwizigira ubwo buzima tugiye kugabana. Rero hano kuri Axia Vibes TV muri ino misi twagiye turaronka ibyiza bitandukanye. Murumva rero ko naho tutariko turabasangiza ibiganiro, twari kumwe ku mutima, kuko nyamba ivyo vyiza abakutsa kivi babironka bakabigabana hano kuri Axia Vibes TV. Ni kubw'igisabisho canyu, ni kubw'imihezagiro yanyu, ni kubwa Yezu Kristo, izina rimwe gusa dushobora guhezagirirwamwo, izina turonkeramwo ibibondo, izina turonkeramwo akazi, izina turonkeramwo gukira ku mutima no ku mubiri, izina riduhaza nk'uko tumaze iminsi tubizirikana. Reka sabe umukutsa kivi amirira amate n'aka karirimba ati ngwino tubane Yezu wanyihebeye, Yezu wanyihaye nk'ifunguro, wanyihaye nk'imfungurwa. Kabandanye kabashika ku mutima, tubandanye dusangira akanyamuneza kuri Axia Vibes TV.
ego cane ingo unkomeze ingumpa amahoro ingunzigame ingume ubuzima dukengurukire abantu bafise impano yo kwandika uturirimbo tudufasha mu masabamana tudufasha muri liturujia tudufasha mu makoncert muraherutse abari Bujumbura kubona ingene chorale Uno Corde bafadikanije n'abandi baririmbira Imana bafashije abantu guteramira mu mukama. Turashimye rero abanditsi bafise impano batwandikira utuvyino tweranda indirimbo nyeranda zidufasha kunywana n'Imana. Rero uyu munsi tubandanye twinovora ijambo ry'Imana. Tumaze indwi zitari zike zine canke zitanu, ndetse n'iyi ndwi n'uyu wa Mungu uri kuraza tuzobandanya twinovora inyigisho ku mukate w'ubuzima. Iyo burya umaze indwi zine zitanu wumva ijambo riguma rigaruka, iyo utavyumvirije neza wohava wibaza ko ari rya jambo ryama mu kanwa rigacika inkonda, ariko ntibikabe, kuko ijambo ry'Imana ntirishobora gucika inkonda. Ijambo ry'Imana ni ijambo ritanga ubuzima, bisaba rero kuryumviriza neza. Twatanguye Yezu agaburira abantu imikate. Yohani nari bwavuge Pawulo kuko ariwe tumenyereye, nawe yama yatugaburira iyo mukate mu gisomwa ca kabiri, aha atwereka ingene abafungura uyo mukate w'ubuzima bategerezwa kwigenza. Ni vyiza cane rero yuko tuza turaronka amajambo y'Imana atatugumiza muri mutima gusa, novuga ni mu kwiyumvira, ariko duheza tukaronka na rirya baruwa rya kabiri kenshi ritwereka ubwo buzima. Uyo mukate canke iyo nkuru nziza tuba twumvise yabuwe mu bwuzure bwa kera, ingene iryo jambo ryubaka ubuzima, ryubaka umuryango w'abemera mu buzima bwa misi yose. Ego rero nariko ndababwira nti umuntu atumvirije neza yohava avuga ati mbega ubwo kiliziya ntiyabuze ijambo itubwira ko iguma igaruka kuri vya bindi. Ngira ngo munavyisomeye muri iki kigabane ca gatandatu muri no njiri nk'uko yanditswe na Yohani, ku nyigisho yerekeye umukate w'ubuzima murashobora kuvyibonera ingene womengo harimwo ugusubiramwo, ariko kuri Yohani ntikuba ari gusubiramwo, kandi burya hariho ugusubiramwo gutuma umuntu atsindagira. Harimo no gusubiramwo kumbura ataco bifasha, ariko harimo no gusubiramwo gutuma umuntu agenda aratsindagira inyigisho ava ku rugero rumwe aja ku rundi. Rero mu kwinovora aya majambo tumaze iminsi tuzirikana kuri mwebwe musenga muri Eklezia Katolika, nkibaza ko n'abandi muza kuri runo rubuga rwacu rwa Action Vibes TV mushobora kuhakura ifunguro, kuko Action Vibes TV ni ya twese twipfuza kubaka iteka, ariko nawe ushobora kubaka iteka ashingiye gusa ku nyigisho z'abantu. Uca usanga iryo teka hari aho rihagararira, usanga riguma ari rito cane. Nico gituma kuva mu ntango mu ntumbero ya Action Vibes TV twavuze ko iryo teka tuzorivoma ngaha. Amugende mukurikirane intumbero ya Action Vibes TV iri mu mavideo ari kuri hano ku rubuga rwacu twatanze mu ntango.
twaribukije ko isoko ry'iri teka tuvuga kuri Action Vibe TV turivoma kuri nyeniteka, kuwiteka, kukwiye icubahiro n'ubuninahazwa mu myaka yose, ari we atuyagira muri iri jambo dusanga mu bwuzure bwa mbere, tugasanga no mu bwuzure bwa kabiri kuri twebwe abakristu. Iryo jambo dusanga mu gitabo ceranda c'ikorowani ku bayisilamu, abo twita mu gifaransa les musulmans. Iryo jambo dusanga ku bitabu vyeranda Tora, ku bayahudi, n'ibindi bitabu rero abantu bashobora gushimikirako mu kwemera kwabo iyo mana iri ku rugero rusumbirije urw'abantu, biva n'ingene abantu bagenda baremera iyo mana. Twebwe rero iteka rishingiye hano, nico gituma rero duheza tukinovora iri jambo rimwe rimwe tukarifungura mu mfunguro y'ijambo ry'Imana. Ego nukuza turibukanya rero, ntimuzotangare ko tuguma tuza turasubiramwo Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Action Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Rero tuce tubandanya twinovora, turabe ico twokuramwo muri uru rugendo Ekleziya nk'umwigisha iriko iradukoresha muri iki kigabane ca gatandatu c'umwanditsi w'injiri Yohani, kuri iyi nyigisho yerekeye umukate w'ubuzima. Reka dusubire twinovore kakaririmbo kaduherekeza muri kino kiyago cacu. Mubandanye muryoherwa, kandi mubandanye mwibuka gufyonda kuri sabone, kugira ngo kuno kwezi k'umunani dusubire tube benshi cyane. Ingo tubane mukiza wacu, ni naryo jambo ryonyene uyu munsi muri kuno kwinovora ngumye twoshobora kugumana. Murabona ibijanye na Ukaristiya ni ikimenyetso kizima kidusiga, kuko mu nyigisho z'Ekleziya bavuga ko Ukaristiya ariyo ntango n'iherezo ry'ubuzima rukristu. Niyo mushingi ikaba n'umusozo w'inyigisho rukristu, Ukaristiya. Murumva rero yuko tuzobitegera neza tugeze mw'ijuru. Rero ico twogumya numva muri uno mwaka, kuko umwaka wose hazogira ico mutima mweranda aduhishurira, ni iki cifuzo c'umukama c'uko tumufungura. Umukama ntabicisha iruhande, ni direct, kurya umubiri wanje no kunywa amaraso yanje, kandi tukabirya tudacitse abaryi b'abantu, ko naho Yezu yari umuntu ni n'Imana, tudacitse ibinywa amaraso, ariko ahubwo tukaca turonka ubuzima, kandi ubuzima buhoraho. Yezu Kristu rero iryo jambo ntarica iruhande, naho ritsitaza, n'ubu rigitsitaza benshi, mbere bamwe bakabibonamwo ubujuju, abandi bakavuga bati ivyo bintu ntaho vyakabaye. Rero aho niho rero Yezu yashingiye ubuzima bw'abamwemera, kumva yuko ashaka ko tubana, ataba gusa iruhande yacu, mugabo aba muri twebwe, natwe tukaba muri we. Ico rero ni ikintu twokwakira tukinovora,
hanyuma iri jambo dusoma rikaza riradufasha ingene twobaho nk'ababana muri esitoma y'umutima, niko novuga, na Yezu Kristu, nk'abanywanyi na Yezu Kristu, nk'abafunguye bagahekenya bakinovora umubiri wiwe, umubiri wacu ugacika umubiri wa Kristu, amaraso yacu agacika amaraso ya Kristu. Murumva ko Imana ubunywanyi twipfuriza atari ubunywanyi bwo kuyeyemvya, ariko n'ubunywanyi bushitse. N'ubunywanyi bushitse, n'ukunywana nyakunywana. Nico gituma abashaka kunywana nk'umugabo n'umugore kenshi iyo babahezagira mu isakramenu ry'ukubaka Rukristu babikora muri Ukaristiya. N'ayandi masakramenu ari ukubatizwa, ari ugukomezwa muri mutima mweranda, uko bishobotse ahimbazwa muri Ukaristiya, kuko nta kindi aba arondera atari ukugira ngo abantu banywane n'Imana. Ubwo bunywanyi nabwo bukarangukira mu kurya umubiri wa Kristu no mu kunywa amaraso ya Kristu, gutyo tugashobora gucika abantu bashobora kubera imfungurwa abandi mu buzima bwa misi yose. Ngico rero ico numva nobasangiza muri iyi minsi, muri ayo majambo Yohana aguma aza arasubiramwo, twoheza tukinovora mu kumva yuko iki cifuzo ca Yezu ari cifuzo asangiza abantu bose, abakuru, abato, abiza, batize, turashobora kurya umubiri wa Kristu, turashobora kunywa amaraso ya Kristu, kuko Yezu yaje ku bwa bose. Aha rero novuga nti hariho akantu kaza ari special, kaza kadasanzwe, kuko iri jambo iyo turyiga tukarisigura, urashobora gusanga hariho abatera imbere muri ryo, bakaryiga mu Giheburayo, mu rurimi Yezu yavuga, bakarisanga hariya mu Kigiriki, nyene bakarinonosora, bakaba abantu uvuga ati aba bantu baranonosoye ibintu vy'Imana. Eka na jewe iyo ndiko ndumviriza umupatiri mugenzanje yavyinjiyemwo ivyo bijanye n'ijambo ry'Imana, nkavuga nti nukuri uno mupatiri arangaburiye. Rero ariko kuri ibi vya Ukaristiya nurinda kubinonosora, oya, ni muri ubwo bunywanyi Yezu ashaka kunywana nawe, naho utaba wategereye cane nk'uwaminuje ijambo, ko wategereye gatoyi, Yezu arakihinduramwo, ugashobora kumwakira mukabana bubane, ugacika we agacika wewe, ukaba muri we nawe akaba muri wewe. Urumva novuga ko kuri iryo jambo rya Ukaristiya ni munyakire murye, numva kumengo hari akantu kukwagurira abantu bose. Murazi ko iri jambo ritoroshe, risaba umuntu agusigurira, risaba umuntu agufasha kuryinjiramwo, kugira ngo nturimiragure mirunzwa ngo rihave hakuguha ubuzima rigukwegera mu bitari vyo. Ariko nkumva muri iki kinyegezwa, muri iki gitangaza c'Ukaristiya, ndumva yuko umengo Yezu arugurura ku buryo budasanzwe, ku buryo wewe wese wemera muri ekleziya ushobora gutera iyo ntambwe, ukugurura umutima, ukumva ko Imana yashatse kubana nawe, mukanywana nayo, utaravye ubwenge bwawe, utaravye diplome yawe, utaravye ngo uri patiri canke uri umukristu, ututagiye muri vya bindi ngo ni umukristu asanzwe undi adasanzwe, oya, uwuriwe wese. Rero nico ndabipfurije rero bavukanyi, ntihagire utinya kunywana na Kristu. Hama ico cifuzo rero giheze kidufashe kubandanya turakomeza dushingira ubwo bunywanyi muri iri jambo ni magiriranire,
tugenda turategera ku bubasha bwa mutima mweranda buhoro buhoro. None umukama abahezagire, abandanya baherekeza tugenda tugana umunsi w'Imana ugira 21 wo mu mwaka. Mubandanye mwibanira n'umukama aho mubishoboye hose, mubandanye mumanyura umukate kumwe kw'abakristu bo muri ekleziya ya mbere yo mu bihe vya mbere, ekleziya twita ekleziya y'abatumwa. Twari ko rero dusangira kino kiyago cyo kwinovora ijambo ry'Imana, inyigisho yerekeye umukate w'ubuzima kuri Action Vibes TV. Iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Mubandanye musangira bino biganiro byacu, murumva ko bishaka gukuza iteka mu bantu bose, ariko iteka rishingiye ku Mana, kuko niryo teka rishobora kudutuma tugiriranira ineza y'ukuri, atari ineza yinyegejemwo inabi. Mubandanye rero mufyonda kuri hahandi muvuga muti ndemeye kuba umunywanyi, kuri sabone, kuri subscribe. Muheze mwibuke n'ugushiraho ko mwaravye ikiganiro. Ivyo byose rero bibandanye biduha iteka, bibandanye bishigikira abana banyu, abuzukuru banyu twasangiye gutanguza kino ciyumviro ca Action Vibes TV. None mubandanye muhimbagwa, mwarahezagiwe, mubandanye muhezagirwa mu kwibanira na Kristu, mu gufungura umukate w'ubuzima, mu kunywa amaraso ya Kristu atuma mwuzura ubuzima, kandi ubuzima budahera. Nimuhezagirwe mwese, tuzoba dusubira.